Ayanyange. Ayitagata. Nura ntushye gucaca umuca. Ndio zazungura goye. Nyange yabahaninka yasanze kuri rembo nyange yabahaninka urugero zigatata yabahaninka nicurikiye nyange yabahaninka uragwaye nyange yabahaninka ikaye singwaye nyange yabahaninka umwe data wacu nyange yabahaninka andiri y'ishuri nyange yabahaninka Yewe ramba uravyereka turarukunda yewe ramba ntukwanga ndamwanga dore wahiyewe ramba uravyereka turarukunda yewe ramba ntarakete mashaje dore wahiyewe ramba uravyereka turarukunda yewe ramba nibatuma abana nyabosa yewe ramba uravyereka turarukunda yewe ramba mbega mwana wa mama nyabosa yewe ramba uravyereka turarukunda yewe ramba ahomba ahomba ahomba
Cimbere. Okay, shut it. In. Go. Through. Cut. So you take it. Oh. Through. Cut. Back. This. Homem da F. Pum. Susso. Cá. Dushaka guhora kandi
Ndakubona yarabizanye tishu twaje rero turi muri club y'ukwinonora imitsi ya banki, club rimwe abakozi bose ba banki. Mwabonye ko twatanguye tutambuka buke buke tugafata umurindi kandi mbonye ko twabishoboye. Umugambi rero twari dufise no kuyereka abanywanyi, gushigikira umuyobozi wa Gitega, twongera twinonora imitsi. Abakozi ba banki muri club bose barimwo, ariko ntitwaje twese kuko mu mashami yose haba kuri kirimba gikuru, haba mu mashami ari Bujumbura, amashami ari mu ntara za ruguru, babandanya bakora. Urumva rero ngaha twaje nk'abaserukira abandi, ubundi dusumba aba. Twaje rero aha turimwo abanyengozi, abanyamuyinga, abanyarutana, abanyabururi, abanyarumonge, abanyarugombo, abanyanzarake, mabanda, twese turaha turaserukiwe. Mugabo benshi nabo kuri siège Bujumbura. Jewe ahanini uno munsi ngaha anyi bantumiye nk'umunywanyi wabo mu gisata ca phone cash ko bafise activité sportive muri BBCI, hanyuma nk'abanywanyi babo baradutumira turaza kubashigikira. Uno munsi turaha Gitega, tuyereka abanywanyi ko nababwiye dushikira mukuru atwara agence Gitega. Uro murabona ko tuje kwivuna akanyota, turahamara kanya tuvugana amajambo atari make, twibukanye cyane akarangamutima kacu, twibukanye produit shasha tugira irikira kora ni phone cash. Turatangura kuyigurisha ko mu minsi iza ntara Gitega twarayitoye ko ariyo tuzotangurira kugurisha le nouveau produit phone cash. Uno munsi rero ni nk'intango, hanyuma nitwaheza twivunya akanyota, twavuganya amajambo, twahanye ibyumviro bishasha, duhave tuja kuruhuka. Ariko ejo dufise uwundi mugambi tuzofasha mu mugambi dufise gufasha orphelina
level social, hanyuma dufashe abatishoboye tubazamure, hanyuma duhave turiko turamanuka turatira ijisho tudoshika igishora hatwibutsa bitari bike mu mibereho y'igihugu, mu migenzo y'igihugu, hanyuma burya ni no kuruhurira umutwe. Rero umuntu amaze iminsi yicara kuri irya ntebe ari ku mashini ari akora ibiharuro, uno munsi rero murabona ko atawambaye karuvati, ntawambaye ikoti, twese twambaye utudupira n'izi nkofero. N'umunsi nta mukuru nta muto, twese turangana kugira ngo none Abakozi bimwe byo kugabanya ubutandukane mukuru na mutoyi, n'umunsi turegerana kugira ngo ibyo nita mu Gifaransa la distanciation tuyigabanure, hanyuma noneho turuhurira umutwe, imitsi iruhuke, hanyuma tuze dutangure kuwa mbere dufise novuga nguvu shasha. Iyi phone cash n'uburyo ubugezweho bita mu Gifaransa le digital banking. Uno munsi rero murabona abandi ngende ko baragenda nta muntu agitwara amahera mu mufuko, amafaranga yose agendera muri telefone. Iyo phone cash rero ni produit ituma umuntu agendana konte yiwe muri telefone. No kuvuga yuko mu gufyonda akanyenyeri 194 akadirisha ucuja kuri phone cash, waba uri muri limitere, waba uri muri econet, waba uri muri onatel, waba uri muri smart, urinjira ukiyahojista akabijya nakahe nuko ngo nababwiye konte yawe izobiri muri telefone, ushobore kunkira amafaranga abagenzi, ushobore kuriha abakozi ruguru canke awufasha, ushobore kugura ibidandazwa, ushobore kuja mu kabaregure kaboju kawe ni telefone, ushobore noneho kwakira amafaranga no kuyatanga woroherwe utiruka muri banki gutora amafaranga. Hanyuma ikindi gikomeye nuko wirinda basuma bamwe bakora mu mufuko uko ntibazo gutwara telefone, naho yo igutwara haba hari imigaharo kabanga cawe. N'uburyo ro bushasha butuma tugabaniriza urugendo, abanywanyi bakaronka amafaranga bitabagoye, bagakora ibidandazwa bahana amafaranga nkuko bisanzwe batarenze guca muri banki. Ni nakaryo keza kuko bizadutuma tutaja kubaka amagence hose. Bona muri banki umuntu abakeneye abakiriya benshi, mugabo niyo usanza agence umukiriya haba ariko telefone twese turazifise, kandi rero iciza zija kuri telefone z'ikizungu na twatundi twita tumwe dutoyi twabaye n'igihugu. Mu majambo make phone cash n'umuhora umeze nk'iyindi mihora muzi kuri iri ngaha anyikorana n'amabanki. Phone cash nko mu karusho kayo je novuga barafise application yabo bakoresha, ifise ama option menshi kuburyo ushobora no kuraba nimba ari akashiru kabute wakoreye, ibyo no kwita commission, me mugashana no gukonsilita ni kuvutangura igihe cyose wipfurije kuraba ukwezi itariki. Nahandi barabifise mugabo sico novuga sico kimwe. Je ndiko ndaraba nka application yabo ndayemera gose gusumba izindi, kuko ndiko ndaraba n'ingene batunganya uriko baraguha ama commission urayashana nuko yakurikirana neza ku munsi n'igikorwa wakoze, ndetse ugasubira inyuma kubiraba. Umuntu rataje muri BBCI ahubwo nanyaruke. BBCI dufise ico novuga dusumbya abandi. Urabona umuntu agiye muri banki abagiye kwiteza imbere. Ikintu rero ca mbere abantu bahombye, turafise ikintu gishasha umuntu ataraza mutoyi impere kuri batoyi. Turafise ico bita credit umugwiza. Iyo credit umugwiza nakabijya kabisa, kuko ni credit ituma wa muntu mutoyi atagira garanti. Urabona muri banki basaba amagarante, tumuha credit atagarante tumusavye. Umugambi nuko twebwe nyene twigirira pepiniere yacu, mwita pepiniere y'abakiriya bato tubadutse. Waje umukiriya wamudugije ntaguheba. Umuntu rataza muri BBCI mu bantu bato irukanga tuguhe credit umugwiza, nta garanti zo gusaba. Ico ni kimwe. Ica kabiri
nje kuraba twita abakozi bahembwa ku kwezi. Muri BBCI dufise ibyo twita ama programme de financement ni le product program. Le programme de financement rero zituma twishura urondera kwiteza imbere mu mwanya muto. Nukuvuga iki? Dufise ama programme de financement menshi, duhere kuri programme de financement des clients émergents. Iyo ni ya mbere ifasha umuntu atagarana tumusavye. Twaje mu rugendo, twaje kwifatanya ni banki BBCI mu rugendo yaje kugirira hano. Twavuga ko yoba iri muri picnic. Ama je sanzwe ndi muri club y'abasangira rugendo. Kubera tugira marché baciye badusaba ko twobaherekeza kugira tushobore gushikana hano nabo. Hakaba programme de financement y'abantu bahembwa umushahara. Ni programme nziza cyane. Umuntu turaba ko akorera societe yafise contrat amaze kuzana umushahara rya mbere tukamuha credit. Tukagira programme de financement zindi z'abantu bisununuye. Novuga programme de financement marché. Waronse marché. Ego ingo tuguhe. Bimafata umwanya muto. Novuga no programme de financement ko mbega uyu muntu arakwija 1 2 3 4 ego muha amafaranga. Hakaza programme de financement ibyo twita compte facture wakoze ibikogwa mugabo umuntu wabikorera karati bakuguha amafaranga ngo bahi guha amafaranga bura kazi kabandanya. Tukagira programme de financement do twita programme de financement actif. Urakene kugura ikintu l'actif ni kituvuga ikintu ki produise ki fate nk'umuntu akora nk'amasabuni akeneye kugura imashini iyo ni financement actif. Ibi bintu by'abasangira rugendo byo kugira siporo bifise akamaro kanini cyane kubera ubwa mbere bwo mu kugira siporo nuko urinonora imitsi ukabunga bigufasha kubungabunga amagara yawe. Hanyuma turagira n'ibya solidarité, turagira sociale muri ico gihe ababa bari muri iyo club usanga tugira donc muri le sociale usanga tuba turi kumwe ugasanga bituma rero wewe mu kibano cawe abo muri kumwe muri sport hejuru kugira amagara meza uragira na solidarité hama mukagira amagara meza civugo ni sport santé solidarité. Tukagira programme de financement stock. Ubwo tugiye ndiko ndadandaza ndakene stock nini kugira ngo libere na yirere bazi wandi ko bafite stock ni tuguha financement stock kai constitute ukaronka abakira benshi. Hakaba programme de financement yindi ya leasing. Urumugwiza tunga ukene imodoka ingo tuyikugurire. Ukene imashini ingo leasing rero ni credit ni system ituma umuntu aronka igikoresha akoresha atarinze kwisupa agaca kiriha buke buke ibyo ariha tubyita nkuko ari kariha ruwaye muri banki. Izo programme de financement zose mumva dufise umugambi n'uyuhe nuko umuntu usabye credit uyironka mu mwanya muto ushoboka kuko agenda baza babahende ama banki yose atanga amahera ubudasa n'ubuhe ni ingene bagufata n'umwanya bifata. Igerera umwanya urazi ko bavuga mu Congereza ko time is money. Uko umwanya ubugabanura niko byaterambere ryawe riza. Ayo ma programme de financement atuma ubu wewe na jewe mutoyi wo hagati na munini twese twisononura. Umunyagihugu atabika amafaranga yiwe muri BBCI yarahombye kuko BBCI ni banki itanga ingurane ku munyagihugu wese ayituye kandi mu mwanya mutoyi. Hanyuma kugurura konti ni ku buntu nta mafaranga tugisaba. Tugura konti hanyuma nakandiro kabijya ka phone cash aho umuntu azoba afise utari ugiye mu kabare. Ibyo nkunda gutanga ko example fata kuvuye ruguru tuvuye aha muri capitale y'Ibujumbu y'Igitega wari wambaye ikoti n'ipantaro urikora duga wihuta ukabihindura byose peut-être ipantaro yacafuye mugabo ugasanga porte-monnaie iri mu pantaro ugatwifata ugatera muri pubere umukozi uramesera gushuduka uduze rero ugashika Bugarama ugatangara kwikora kugasanga ntibyakunze. Solution ni phone cash. Ukuvuga yuko naho ya mafaranga basize muri ya mpuzu bavyibagiye ko ari ko rihuta
ntibikubuza gusororera abagenzi, ntibikubuza kugurira direshi ingurube zawe uduze, ntibikubuza guha amafaranga abakozi uduze, ntibikubuza noneho kuja mu hoteli ukararaho naho ya mafaranga yari hariye ko ubu yagendana mu telefone. Nka komite rero turakenguruka aho bigeze ubunyene, tugakengurukira abantu bose ku kuntu bariko batwitavye ubwa mbere, hanyuma kandi bariko baratugamburukira kugira ngo programme igende neza. Ahantu twicaye hitwa SIMBA, kubera ko twavuze tuzoza mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike, ntivyoroshe guca umuntu amenya ko ibirometero twongeyemwo tugeze imakebuko. None rero atusenye tutone bishoboka ko hari amakuru turiko turajya turanywa, hari amakuru tutaramenya y'imakebuko. Nico gituma tuza guhera kuri admicom wa Makebuko, kumbure atuganirire atumenyeshe turenganye ibi bitaje inyuma, kumbure hari iki ko turi iwe. Tugira amahoro, ubumwe, iterambere muri komine yacu ya Makebuko, intara ya Gitega, eka no mu gihugu cacu cose c'u Burundi. Nkuko mwavyumvise, turi ku mutumba wa SIMBA uri muri komine Makebuko, intara ya Gitega. Benshi ntaho bari bazi, komine Makebuko ni komine igizwe n'imitumba 29. Duhana urubibe n'amakomine, aha uku hariho Itaba, tugiye uku hariho Bukirasazi, hagaca haba Gishubi, hariho na Nyarusange, hanyuma na Gitega. Nukuvuga ko komine Makebuko iri hagati na hagati mu ntara ya Gitega. Abantu benshi baja mu ntara zitandukanye baraca muri komine Makebuko. Abaji Makamba, Cankuzo, Ruyigi, Rutana na Bururi bose bagenda baciye muri Makebuko. Murumva ko nako ari akantu twirata Makebuko iwacu. Murumva baja muri izo ntara benshi bari bahazi. Makebuko rero ni komine itekanye kandi gose. Mwisange rero mutekane, ahantu kuri murakingiwe, ntaco muba, naho mworaraho goca amahoro. Carongira ko nkengurukira umuntu yiyumviriye ko mwoza muri kino kibanza cacu Imana yaduhaye muri komine yacu. Ndamukengurukiye cyane, nkaca nkengurukira mwese mwitavye, mwiyumvire mukava Ingozi, Kayanza, za Muyinga hose mugashika imakebuko. Murumva ko akaragateka. Mumfashe n'ukuri dukomera amashimana. Murantunga rero sinza kuvuga byinshi kuko imigambi ya BBCI ntayonzi, ariko nza kugenda ninjiye. Twicaranye n'umuyobozi yambwiye yuko noca nshirayo nanje konte. Kasinda barambire, murakoze, mwongere mwisange, musome musubire, muza muratwongera. Murakoze, tugire Kristo. Banze gushimira umpaye kano kanya kugira ngo nshikirize ijambo ku izina ya Association Sportive des Plateaux Centraux abasangira rugendo do Gitega. Benshi bakunda kujya abreje bakavuga abasangira rugendo. Ego nyakubahwa cegera c'urongoye banki BBCI, nabo musanzwe mufashanya kwirongora nk'abadirekteri babegereye, eka n'abandi basanzwe barangurira imirimo mu ntara zitandukanye. Banyakubahwa mustanteri wa komine nziza yacu ya Makebuko, banyakubahwa mwese mwaje
muhurikiye muri club ya BBCI mwaje kutugendera banyakubahwa bashitsi bahire basangira rugendo mwese itugira amahoro amagara meza gufatana mu nda n'iterambere rivuye uno munsi twakoranije na BBCI rero iryo terambere iri dusasagazemo murakoze ego naje sifata akanya kanini mugabo akanya kose mfashe ubwa mbere nagomba kugaragaza akanyamuneza mbanza gushimira Imana rugira byose yashoboye gushikana aba bashitsi ngaha impora marembe bavuye mu ntara zitandukanye aha iyo bitagenda neza ngo bashika amahoro nituba turi mu kanyamuneza nk'uko nongera shimira banki BBCI n'abayigize biyumviriye yuko uno munsi boza kugendera Gitega na cyane bakakirwa bwa mbere babakiriye muri administration ariko natwebwe nk'abasangira rugendo bakifuza yuko twofatanya ibikorwa by'uno munsi rero ko Imana yabadushikanye ngaha nagira ndabasabe mwese muri komera amashi je mu bantu buguruje konte ubwa mbere ngira ngo muri BBCI ngira ngo ndi mu ba mbere abantu barabizi agence nayuguruje nkiri umunyeshuri wo muri secondaire kandi no niyo ngikoresha nije nuguru agence Musaga yacibuye kuza nijewe atuka nabaye mu ba mbere ngira bazi konte yanje abona ndahasanga barabizi rero si byavuba nayigiyemo kera n'abandi nibaza ko bazobandanya bayijamwo mu gihe bazoba bahabona akarusho katari gato murakoze nagira imbere ya byose je mumfashe mu ntiza amashi kuko mfise amaboko abiri mu ntizi ayo maboko yanyu mwese umwe wese uko abishobora kandi mu cubahiro ciwe dushimira Imana yatuzigamye kuva tukibaho ikadushitsa kuri uno munsi n'urugendo karuhezagira tukaba turi kuri tapi vert yo muri ku mutumba Simba zone Maramvya ya komine Makebuko ngira mvuge nkenguruka nkuko abandi babivuze ubu ngeze gukengurukira abantu bose bagize iciyumviro n'igikorwa kugira ngo kuri uno munsi tube duhagaze ngaha twahora tuhumva bavuga ngo kuri tapi vert bamwe bavuga ngo mbega ni mu Buhindi abandi ngo ni mu Bushinwa mugabo uno munsi twagize tuti kuri iyi tariki tuze tuhishikire tuze twahabona hama nagira ngire nti basubira duterera kandi kantu kuko aho duherukanira umengo hari kera cyane mugabo bagumye batwibuka twageze ngaha batwakiriza icese ururirimbo rwatunezereye cyane ko babonye yuko muri BBCI bafise y'inshuti zikomeye cyane nagira nsubire nti baducishirize ko gatoyi umunota umwe canke imisogo no 30 kugira mubone ubucuti dufitaniye n'iyi club yo ngaha Gitega murakoze cyane basangira rugendo nk'abageni kayiyego nyene ka mwana wa narabonye BBCI ndaryohe dawe iwacara yakira aravuga ati BBCI itera imbere bakozi banje Ngangoni yewe nije mwene nyo nije tose rimwe ka mwana wa ma yego mewe kankundi yewe bona jewe nda
ndababyinire mwumve mbana imwe narondera bamere mwiriwe basangira rugendo mwigina bashitsi nimwe mwaronde nimwe mwaronde bakuwa gatandatu nimwe mwarondera niba narondera Gitega mubumve mubatega indapfa gonagasaga cyane bakoze mugiye tutayazibeza twebwe dukoresha amakonti yo mu mabanki tugakoresha ubuhinga bugezweho bwo ku matelefone murabona ko twambaye udupira turiko phone cash fyonda murayiko murabisoma umwe wese ugapira yaronse ni sanona ni 4 aha turiko turihira ku ikonti canke dukoresha telefone turiha ku ikonti y'umuntu tuzi birashobora kutworohereza gusumbya aho tuza twikoreye amasheke murakoze nta byinshi mvuga no nkengurukira abantu mwese cyane cyane abayobozi ba BBCI ndazi icyumviro barakigize ko umwanya utari muto kugira ngo bagitunganye kigende neza ku buryo nk'ubu turiko turabona eka n'aya magroupe atandukanye ahurikiye muri siporo zitandukanye twumvise ngaha mwese ndabakengurukiye cyane tugire Kristo murakoze umunwa ni jewe ariko ijambo ndabashikiriza ni ry'umuyobozi mukuru yantumye ndagira rero mu nkundire amashimwe y'Imana ntagira ahagera ndabasabe dukengurukire Imana yogera byose muri radio twavuye twicaye neza turatekanye twihamashi nagira nshimire cyane kandi bivuye ku mutima abo twasangiye urugendo mwadufashije mwaturemesheje kuko ibi turiko turakorera ngaho no munsi tware kuzi iyo dushaka muri club ya BBCI tukabikora ariko byari gusa nabi nagira mbere nsabe aba BBCI mwese muri ngaha ntitwaje twese ariko va hasi batubone murakoze mwiriwe bahana be mwiriwe bo muri BBCI be mwiriwe nabo ngahandikana be mwiriwe ntaze mwiriwe be mwiriwe shakutwiriwe be mwiriwe jankunda bayaga be mwiriwe babayaga bahana be mwiriwe nkanka baharira be mwiriwe mwiriwe dejea be mwiriwe mutama wiwacu be mwiriwe batuturongoye be mwiriwe changu kundira be mwiriwe birobyi wawe kandi be mwiriwe wewe ntiwugara be mwiriwe nanze mwiriwe be mwiriwe mwiriwe bahana be mwiriwe ijambo ni ryawe be mwiriwe imani hezagire be mwiriwe imani hezagire be mwiriwe gatumuhamashi nagomba nshimire kandi club ya BBCI tuyiha uburyo bumwe bukabavamwo nga murabona aho batuzanye hararuhura imitsi no munsi igenda ibaye detente reka twakomera amashi dushimire kandi cyane bimwe bivuye ku mutima cyane gose abakiriya bacu muri ntamuheba kuko mwatweretse urukundo mudufitiye mwatweretse ko tukorana neza turabashimiye cyane turashimiye gose bivuye ku mutima
ndagira shimire kandi aba bantu bose batumye twicara tukamera uku tukamererwa neza murabona ingene hasa n'ahari ari kuri tapi vert bisa neza mwakoze neza tubaha amashi iryo jari mbere ijambo rya kabiri rero abatari muri BBCI muri baza mbega BBCI mwiratiki cyo cyo ntaracibatsa mbeko mbona amabanki yose atanga amafaranga mwebwe mwiratiki ndagira ronda baceye ku mayange gatoyi ico twirata mwebwe mutatutsi icambere twirata naho turi mbege turi he uko nibaza ko simwese muzi aho turi turero mu ntara nyinshi z'igihugu duhereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura turi mu makomine yose tugiye mu raruko muri komine Ntahangwa muzodusanga umuntu azoturondera muri komine Ntahangwa adirigize adusange kuri Tokyo Business Center imbere ya isoko yo kwa bita kwa Siyoni tugiye hagati mu gisagara muri komine mukaza rero twarahatsimbataye kabisa siege ngira murabona hiri uzonanirwa kuza kuri siege yikubitire kuri Ola Market niri barabara ri ruhande ya Interbank uzasanga agence nziza y'igitangaza iruhande haruguru kuri Avenue de la Miti hari yindi kandi kwanda babwira kugira ngo ndabazimurure ntimuze muzimire mwikubite kuri Amitiye muhasange ekipe yacu bakire mumanutse muri Asiatique barabizi ba GDO na ba Vital muhasanga agence Asiatique bafashe aho turacari mu Sagara hagati mugiye epfo abadandaza ibiyeri butama Valentine arabizi uzasanga gishebra rudi bakwakirana yose hanyuma aho nari mu gisagara hagati ariko ugiye epfo mu manuko agence Musagira hari yabivuze Monsieur le Président warakoze kugura compte urumva rero ko mu gisagara hagati no twita capital économique turahakwiye kabisa ntihagire rero uzozimira amanutse Bujumbura ariko no mu ntara za ruguru duhereye mu burengero turafise ishami mu Rugombo naho nyene turiyo kandi dukora neza uduze haruguru mu raruko uciye mu Kayanza hadusanga ugeni ngozo hadusange ni muyingo hadusange ndabivuga kugira ngo mwebwe banywanyi bacu ntimuzimire mvuge muti mega nitura hehe mucyo muziraha mu ntara nziza ya Gitega muri capitale politique twaje dushigikira umutware wangaye Gitega turahari kandi turi bazima nimenya nuko dufise abakiriya dukorana bazima baje kudushigikira mugiye mu buseruko turiyo mu Rutana kandi tumeze neza mucyo muja mu manuko naho nyene twarahizizi Mabanda Nyanzarake mu Rumonge ni Bururi ntihagire umuntu azozimira aho hantu hose bazowakirana urwetse ariko rero muho turi si ico conyene akandi kabirya nagira mbere profite de l'occasion ndabereke ko aho turi ni hamwe mugabo mu byukuri turi hose turi muri yo telefone ya office aho wicaye nuvuga ko ngaha turahari nagira mbere munyemerere mumpe nk'umunota umwe gene ndabigishije mufate telefone zanyu ufise limiteur ufise onatel ufise econet mwese mujeko twagiye fyonda akanyenyeri 100
na kane akadirisha. Ndazi ko mufise amatelefone atandukanye, limitere, connect, smart, ngira smart ngaha ntikora. Mwashitse? Nino tashitse? Nimwa mwashitse rero. Muce mubandanya, mwebwe nyine muyarurisire muraharirana niyo telefone yanyu. Ufise telefone z'ikizungu. Ufise kakandi bavuga ngo bakita gute? Agahinda. Uje kuri telefone y'ikizungu, uje ku gahinda, hanyuma ibisigaye na marame. Nariko ndavuga rero ico twirata naho turi, ariko murabonye ko mu by'ukuri ntituri aho nababwiye. Nonga ha turahari kuko muraza kujako. Ikindi twirata ni izi ntoro na twazananye, ni bake mu dufise, ariko turirata ibyo dukora, aho tugeze, turirata ingene banki yifashe uno munsi. Tukirata kandi ibyo dutanga. Nababwiye ko amabanki yose atanga amafaranga. Mugabo reka nababwira akabijya. Bantu bo muri club muranyumviritsa. Ndababwira akabijya. Akabijya ni byo twita les programmes de financement. Les programmes de financement ni programme zituma haba umwanya muto wo gutreta amadosiye ya credit. Murazi umuntu aza muri banki aje kubitsa nivyo. Mugabo kandi abarondera iterambere kugira ngo banki muha amafaranga akora umugambi. Turutse rero ama programme de financement atari make, mpere kuzo hasi pabishaka kuzo hejuru. Hariho programme de financement yerekeye abahembwa umushahara ku kwezi ku kwezi. Bantu muhembwa umushahara kwezi ku kwezi. Banyagitega mwegerera ibere. Ndaza kwiyakira abantu neza. Turafise un programme de financement salarié. Imara umwanya muto cyane. Ugurura konti. Kuri gusa. Ushireho kwezi kwa mbere. Ugira ibyo twita domiciliation du salaire. Uce wegera libere aguha amafaranga. 24 utaronsa amafaranga. Uce umuhamagara. Cyangwa uhamagare wari wese ari ADG ari auditeur commercial. Akorora kabijya kerekeye abo baronka umushahara ku kwezi kwera bafise uwo bakorera. Ariko turaraba umukoresha wawe, tukaraba ko mbega zowandanya guhemba, nito twita la solvabilité de l'employeur. Tukiri hasi muri batoye, turafise iyindi programme de financement y'abantu batagira amagaranti. Uja muri banki ngo nguzana iryo nzubamwe. Hariho programme de financement abo twita les clients émergents. Les clients émergents ni uwo mukiriya afise imigambi agomba gutera imbere, mugabo akaza ntabafise garanti. Abo bakiriya turabafasha tukabaha amafaranga kugira ngo bazamuke. Umugambi dufise no gukreya ico ndo kwita pepiniere. Wona pepiniere wayikoze urayivomera ukayipompa migakura ikama. Abo bantu rero tuzoha ivyo by'umugwiza ntibazoduheba kuko tuzoba twafasha atagira garanti, azotwumako. Iyo ni programme yindi de financement ishobora kubijanye n'abari ngaho bose, kuko murazi ko mwe wese ari yungunganya. Ukiyungunganya ugasanga nta garanti uraronka, ntibikubuze kuronka credit. Hariho financement zindi rero zabisununuye novuga ama entreprise, abantu babwiza tunga babikora ku gatwe kabo. Hariho ibyo twita financement marché, inyaruka cyane. Tukagira financement escompte facture, inyaruka cyane. No kuvuga ko wakoze ibintu bariko barateba kukwishura, reka banki igufashe igusugume kuri zikabandanye. Turafise programme de financement stock. Urakeneye uti tugira ngo abakira baze kugurira wanje, nkeneye stock 1 2 3 4 10. Bahagwa financement stock, noneho abakiri ukabakwega bose. Hariho financement actif. Financement actif nkuko novuga nti ugomba ko ndakugurira iki? Ndakugurire kamera, ndakugurira imashini kura isabuni, ndakugurira iki?
iyo ni financement actif. Hama hakaba financement yindi yabisunuriye cyane iyo twita credit buy no kuvuga uravuga ati jewe nkeneye kugendera muri V8 ndafise amafaranga mugabo sinokora ku mutahe. Iyo financement turayiguha na banki ukayiha amahera make ikazoba gwawe uhejeje kwishura. Ngivyo rero ibyo twirata. Muri ibyo twirata bega wewe urimo? Yego urimo kuko ya étoile 194 dièse izogutuma utegana amafaranga mu mufuko uha amafaranga wari we wese. Alors kuri kinyene ca phone cash ntara ya Gitega yaratowe n'urwego ntara ko ariyo izotanguriramwo umugambi wa phone cash. Umushinga ntahe mediateur de commercial no musaba ko yoza hana ahubwo mukamubona mu minsi iza azobagendera na ekipe yiwe aje gukora iki, aje kubigisha fyonda étoile 194 dièse ugira amafaranga muri telefone yawe. Yitwa mediateur muhire de commercial niyaza muramwakira nko kumwatwakiriye. Urakoze. Ngivyo rero twirata kandi sibike kandi bitugirije heza. Ndagira ijambo rya nyuma ndabashikiriza urukanyu. Baraduterekeye neza twahimbawe ariko nagira nsabe abari mu bigega ntivyahetse batwongere. Tuni kibanza ciza yaduhaye mustanteri no musi distance hagati yawe na jewe uyigira ubusa. Uno musi kwambaye ico kimwe. Ntunyite DGA, ntunyite Sadrake directeur, ntunyite no musi turaba club. Hanyuma ndangize shimira cyane mwese, ndabashimira ko mwaje kudufasha urubanza. Nemerera club twasangiye urugendo ni intango, twegamiye igiti kibisi twabibonye. Iyo tubikora twenyene hari naho twari guhengama mbwa no musi turahengama mu tugorore. Iyi rero ni intango Libera reka navyumva akora vyiza dusubira tujya kara. Noneho bimwe nababwira byo kwa mediateur muri gitarugwa twakreye. Ico gitaru ico no basaba ntimugisambure, tugisanasana kugira ngo ejo hirya ejo turi Gitega tubereka ko ushobora kugenda ta mafaranga ufise mu mufuko mugabo ugasuma. Nagira ndangize ndabashimira nifuriza mwese uruhukiro bwiza no munsi rana turari Gitega. Uno munsi Imana tuzigame iturabe giza abaza kuvanga hagiye mu manza mushika amahoro. Ni harambe BBCI harambe club multidisciplinaire murakoze.